watanguriye mu vyaro the slums vy'Judengas i Frankfurt mu Budage. None ubu ni umuryango ufise ubutunzi gusumba iyindi miryango yose yo mw'isi. Aba barikumakumiye ku butunzi bwose bwo mw'isi, aho usanga umuryango umwe gusa ufise ubutunzi burenga ubw'amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'abantu bashize hamwe. Havugwa byinshi cyane bikomeye kuri uyu muryango wanditse amateka mw'isi. Bamwe ngo bakoresha imbaraga z'umwijima, abandi ngo batanga ibitambo by'amaraso kuri Sekibi. Imiryango ikomeye mu butunzi cyane ku isi nka The Whitneys, The Rockefellers, The House of Saudi, The Ambanis, The Waltons, The Marsh, The Hens. Aba bose barikumakumiye ku butunzi bwose bwo mw'isi. Ikigo rutura giharanira ukungana kw'abantu The Oxfam International kivuga ko igice kimwe gusa 1% cy'abantu ba mbere batunze cyane gusumvya abandi ku isi ngo bafise ubutunzi gusumba ubwo bandi bantu bose basigaye. Ngo nta gihe nake mu mateka y'isi higeze kubaho ubusumbane inequality nk'uko biri ubu, aho usanga abantu bamwe bafise ibitayega abandi ugasanga nta n'ivyo kurya bafise. Uyu muryango wakomeje kuba uwa mbere mu butunzi ibinjana n'ibinjana. Bivugwa ko nta cemezo na kimwe gifatwa ku isi badashizemo akaboko. Menya byinshi utamenye kuri uyu muryango uruta iyindi yose mu isi ubukire. The Rothschild family. Uyu muryango watanguye gute? Nindi yawutanguje? Watanguye ryari? Yagenze gute umuryango umwe gusa wikumire ku butunzi bwose bwo mw'isi? Uhawe ikaze. Jewe ndi Seti. Ni Omega Man. Bitangurira mu kinjana ca 16 i Frankfurt mu Budage. Aha umugabo w'umuyahudi umwashkenazi Bwana Meyer Amschel Rothschild, umuhungu wa Amschel Moses Rothschild. Uyu akaba yari umuvunjayi, umumani changer. Uyu mugabo yavutse mu 1744 i Frankfurt. Avukira mu nzu yari yarubatswe n'umugabo yitwa Isaac Elchanam Bachelor mu 1567. Iyi nzu akaba yarayitaziye Rothschild, bisigura ngo ku nkinzo itukura at the red shield. Ico gihe inzu baziha amazina bivanye n'uko inzu bayibaye mu gihe kinini cyane, bahavuye bafata iri zina ry'iyi nzu The Rothschild family. Mu 1760 uyu mugabo Meyer akaba yakora akazi ko kugurana amahera ku bantu bishoboye n'abatware, abaha ingurane hama mu kwishura bakamuha akanyungu. Aba bantu babita ba court factor. Aha hari Frankfurt mu Budage. Iyi ikaba yitwagwa n'ubwami bweranda bw'Abaroma, the Holy Roman Empire. Uyu mugabo atandukanye n'abandi bakora bene kano kazi imbere yiwe. Uyu we yashoboye kwigisha kandi asigurira abahungu biwe batanu amabanga y'uru rudandazwa rw'amahera, banking, kandi abigisha ukuntu bo bikwiragiza ku isi yose. Aba bahungu batanu, James Meyer the Rothschild yamurungitse i Paris. Uyu yari umuji ukomeye ico gihe. Nathan Meyer Rothschild amurungika Londres mu Bwongereza. Solomon Meyer Rothschild amurungika i Vienna muri Autriche. Karl Meyer van Rothschild amurungika Naples muri Italy. Amschel Meyer Rothschild aguma aho Frankfurt mu Budage. Ni kuvuga uyu mugabo Meyer Rothschild yari afise abahungu batanu. Abahungu batanu abigisha no mwuga wo kuvunja, wo kuguranana ibintu by'amabanki no system y'amabanki. Afata bano bahungu biwe batanu, umwe amutuma i Paris mu Bufaransa, uwundi amutuma muri Italy Naples, uwundi amutuma i Vienna muri Autriche, uwundi amutuma Londres mu Bwongereza, uwundi amugumiza ngaho Frankfurt. Business akazi kaba karatanguye. Uyu mugabo Meyer Rothschild amaze kurungika bano bahungu biwe batanu muri no miji itanu ikomeye y'Uburayi. Ntago bagiye ngo bicare, ahubwo bagiye bugura amashami, branch, office y'ino business y'umuryango. Kubitsa no kugurana, banking. Mu nyuma havuye yitaba Imana. Mugabo bano bahungu biwe yari yarababwiye sokre, ibanga n'ijya madeni. Mugende mugurane amareta, mugurane abantu bakomeye, mugurane abatware, gutyo babajima amadeni. Iyo niyo yari sokre. Burya harimo ibanga mu madeni. Iyo umuntu mufise ideni arabakuganza, mugende mu bagurane babajima amadeni. Ntimugende ngo mugurure ngo amakampani ngibiki, ahubwo mushiremo imitahe mugurane abantu bugurura amakampani. Iyo niyo sokre mu madeni. Babajemo imyenda. Kubera uravye mu nyuma ubwami bweranda bw'Uburomani bwahavuye bubagira aba nobles, abatware. N'ubwami bw'Ubwongereza bwahavuye bubagira abatware.
baronet, umwe muri aba bahungu bamugize baronet. Autriche aba bose yabagize abatwara aba nobles kubera ko bari babafisemo amadeni. Iyo yari yo secret. Ibanga ni bimwe bavuga ko umuntu ufise ideni burya bakuganza abagukontorora. Ibi by'abanyafrika, mareta y'abanyafrika usanga afise amadeni menshi y'ibi bihugu rutura, bacabaza bakabashaka amategeko mukaba nk'abapapeti babo, bagurana abami n'abatware gutyo bakabaha ubushobozi bwinshi, influence. Uyu muryango udasanzwe hari bikabyo byinshi, conspiracy byinshi babavuga ko kenshi ugasanga biterwa n'uko ari abayahudi. Aba bantu ivyabo bikogwa mu ibanga cyane ridasanzwe, nta muntu n'umwe atari mu muryango yemewe kwinjira muri bo. Barongorana hagati yabo muri bo, abavyara kubavyara, cousin kuba cousin, bakarongora bishwa kugira ngo gusa bikunde ubutunzi bugume hagati muri bo. Aba bahungu bose uko ari batanu, ubwami bwari bukomeye cyane bwo muri Autriche bwabagize abanobo, ni nabivuze aho hejuru. Ubwami bw'Ubwongereza babiri muri bo bubagira aba baronet kubera no influence ikomeye bari bafise. Mu 1808 intambara ya Napoleon itanguye, aha babonye amahigwe yizanye opportunity, kuko babaye abambere gutanga uburyo bukenewe kuba ariko bagwana cyane cyane Ubwongereza. Barafashije Ubwongereza cyane mu ntambara ya Napoleon n'Ubwongereza. Bimwe bavuga ngo intambara irazimvye, barabomoye amahera ku Bwongereza ku buryo Napoleon watsindwa. Aha bivuga ko Napoleon amaze gutsindwa ubutunzi bwabo bwikuvyemwo inshuro 40, 40% intambara iheze. Mvana kuvuga mu byago by'abandi bo barungutse. Uyu muryango niwo watanze amahera mu kubaka umushinga wo kwimba ubutare muri Rhodesia, aha ni muri Zimbabwe, Rhodesia ya kera, muri Zambia, muri Botswana, muri Namibia. Bahase Sea Roads mu kubaka South Africa, British Company na company rutura De Beers imwe yimba ubutare. Ubutare bwinshi bivye muri Afrika, abagize inyungu cyane ni the Rothschild family. Kuva mu gihe cyo kubaka amahinguriro, Industrial Revolution, intambara y'isi ya mbere, kubaka Amerika ikaba igihanganga, intambara y'Abayapani n'Uburusiya, the Russo-Japanese War, Brazil yigobotora ubukoroni bw'Abaportugal, kubaka amabarabara ya gari ya moshi, gushika mbere no kuri Suez Canal muri Egypt, Panama Canal n'ibindi. Aha hose bamenyemo amafaranga atagira ingano. Kuva mu kinjana ca 19 umuryango wa Rothschild niwo umuryango wari utunze gusumba indi miryango yose mw'isi, kandi byagumye kugeza na n'ubu. Mu kinjana ca 20 ubutunzi bw'uyu muryango bwaragabanutse gato, ariko buca bugabanganywa hagati yabo muri bo, n'ubundi ubutunzi buguma mu muryango. Ubu uyu muryango buri bice byose by'ubutunzi bafise mu mutahe, yaba muri investment, haba mu buvuzi, medicine, kubisa no kugurana banking, ubutare n'agataka, mining, uburimyi, agriculture, inzoga, brewery, eka muri byose bafisemo akaboko. Aba bahungu batanu bafunguye amashami muri ino miji yose, bagenda bafungura amashami, abigisha ukuntu bakora urudandazwa mu byo bita stock, kugura imigabane mu budandaji, gutanga ingurane z'abagura amazu, bond, gutanga amadeni, lending debts, bantu bakabajama amadeni, ibihugu bikabajama amadeni, ku buryo na papa ubwiwe yabagiye mu ideni. Aba nibo basarura umusaruro munini muri bino bintu byose. Amadeni amwamwe hari amareta cishura kibishura amadeni kugeza n'ubu. Mu ntambara ya kabiri y'isi aha bahagira ibyago kuko ubutegetsi bwa Hitler bw'abanazi bwabamereye nabi cyane, bwatwaye amatungo yabo, bufata amafaranga yabo, benshi barahunze, barirutse barahunga, benshi bahungiye muri Amerika. Wari muri Autriche baramufunze, bamurekura ari uko batanze ingwate, ransom, amahera menshi atagira ingano. Ni kuvuga barahombye cyane mu ntambara ya kabiri y'isi yose, kubera Hitler yarakomeye cyane muri iryo ntambara, bamaze gutsindwa mu ntambara ya mbere. Ikimenyesha makuru rutura cyo mu 1836 cyitwa Niles Weekly Register, volume ya 49 cyanditse kuri uyu muryango giti: aba Rothschild ni gitangaza cy'amabanki y'iki gihe tugezemo. Turabona
uruvyaro rwa Yuda nyuma y'imyaka irenga 2000 batotezwa, none ngaba bageze ku rugero rw'abami, hejuru y'abami b'abami, bafashe umugabane wose mu minwe y'intoke zabo. Aba Rothschild batwara isi ya gikristo, nta leta ibaho batahanujwe imbere, nta leta n'imwe ibaho batahanujwe imbere. Berekana akaboko kabo, nta kibazo bafise, kuva St Petersburg gushika Vienna, kuva Vienna gushika Paris, kuva Paris gushika London, kuva London gushika Washington, hose bafise influence. Baron Rothschild, umutwe w'uyu muryango, uyu Baron Rothschild niwe yari umutwe w'uwo muryango ico gihe mu 1808. Numwami ukuri, umwami w'abayuda, the true king of Judah, umutware w'inyagano, the Messiah, yarindiriwe kuva kera n'abantu, afise urufunguzo rw'amahoro, intambara, eka n'umuvumo. Nibo babikira ubutunzi kandi nibo bahanuzi b'abami bose b'i Burayi na Amerika. Niki kindi bo kwipfuza? Iki cari journal cari kibivuga. Mu 1917 uyu muryango wa Rothschild wakoze kushoboka kose kugira ngo umuhari w'abayahudi, the Zionist movement, wari watanguye kwegeranya bene wabo b'abayahudi ngo bikunde batahi wabo muri Israel, ico gihe hitwa Palestine. The Rothschild family bashize mu buryo n'imbaraga nyinshi kugira bikunde ca gihugu bita Israel, the state of Israel y'ubu ibeho. Kuvuga bashizemo imbaraga bashira mu buryo, bagize uruhara runini kugira ngo bikunde abisirayeli batahe basubira mu gihugu cabo ca Israel. Uyu muryango koko waranditse amateka, n'ubu ntukivugirwamo. Ese bizohora uko? Kweri ibanga ryabo riri mu mbaraga z'umwijima, ngira ntituzofata ubimenye. Mwakoze kuntega yompi, mwibagire gukanda aho handitse subscribe, kandi mu comment, mu liking, mwongere mu sharing ino video kugira hagume hazi izindi zimeze nk'uko. Jewe ndi Seti, iyi ni The Megamind. Ciao.